Ndasubiye kubaramutsa bene data nshuti z'umusaraba aho muri hose, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana ko nongeye kwemererwa kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ico Umwami Imana yashize ku mutima. Reka dusenge. Mana data wa twese nyaguhora ku ngoma, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye, turagukengurukiye. Witwa Imana, urakomeye, ntawe musa. Mwami Yesu, uri uko wahoze uhereye kera hose, n'ubu nyene Mwami turagushimiye kuko ukiri ku ngoma, kandi uzopfa muri ku ngoma, ntawe uzoyigukurako. Nuhabwe icubahiro. None rero Yesu, muri kano kanya nsabye ngo ubane nanje, ubane n'uwunkurikira wese. Kino gikorwa Mwami Imana ndasabye ngo kirongore, mpwemu wawe abonekemwo, ubushobozi bw'isumba byose bubonekemwo. Ndabigushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Haleluya. Maze iminsi ndiko ndabaganiriza ku vyerekeye ubusho bwo mu buryo bw'impwemu. Ubusho bwo mu buryo bw'impwemu umuntu ashobora kugaranwa, ariko mu buryo buboneka abona ko yidegemvya. Ibyo rero birateye ubwoba kubona umuntu aboneka ko yidegemvya kandi mu by'ukuri yugaranywe atidegemvya. Ibi bintu kumbure biragoye gusobanura kubera yuko iwacu ntidukunze kubibona, ariko mu bindi bihugu ni ibintu byumvikana cyane. Nko mu gihugu ca Tanzania ni ibintu nta muntu, bose barabizi, niko novuga kuko nibwo buzima buriho. Mu bihugu vya Kenya, mu bihugu byinshi abantu barasanzwe bamenyereye, babizi neza yuko umuntu ashobora gufungwa, akafungwa ubusho, le cachot spirituel. Ugasanga umuntu ari ngaho ariko ntuzi neza yuko abansi babi bamwugaraniye ahantu atikurayo. Ukabona wewe, tuvuge nk'umwana, uguma umubwira ngo kora iki kora iki kora iki, ugasanga ntagikora. Wowe ukaguma wonamo kubita, ukamutuka, ukamushavurira, ariko mu by'ukuri ntaba ari we. Aba yugaraniwe ahantu adashobora gukora ibyo bintu umubwiye. Ariko nagomba kuvuga ngo hari inkuru nziza. Satani ntazokwama ariko arakubita abantu nk'uko yishakira. Imana yaravuze ngo tugende tubohore ababoshwe, twugururire ab'umwansi yugaranye. Imana nihabwe icubahiro, kuko igihe cawe mwene data we uri kurankurikira, niba wiyumva muri uwo mugwi w'abo bantu bugaranywe mu buryo bumwe canke mu bundi, ushobora kuba wowe nyene wiyumva hariho ibintu ubona udashobora, kandi vyari ibintu womenga birasanzwe, ariko wewe ugasanga byarakunaniye. Mbimeze uko rero, haba hariho ahantu umugwanizi Satani mubi yamaze kugara urugi, wewe wisanga uri sindabishobora. Dutange nk'akarorero, canke mu mavideo mperuka gutanga, mwarabibonye abakunda kunkurikirana, abandi kumbure babonye iyi video ari ubwa mbere. Iki kiganiro canke iki cigisho nagitanze ko amavideo abiri. Uyu munsi yari umunsi wo gusenga, ariko naho biruko, reka nongere nsubire inyuma gatonya kugira ngo wowe utumvirije ya mavideo ya mbere naho wongere uvyumve. Satani afise abakozi biwe. Abo bakozi biwe rero barimwo impwemu yiwe, barimwo abadayimoni. Abo bari mu izo mpwemu za Satani rero, barimwo abo badayimoni, nibo bagenda bakora ibyo bintu, babikorera mu bantu. Co kimwe nuko Imana Data wa twese ifise abantu bayo bari mu impwemu y'Imana. Abo bari mu impwemu y'Imana, Imana irabakoresha bakagenda bagakora iby'ubutwari n'ubuhizi, babitumwe na mpwemu yera.
niko rero na ba bakozi ba satani nabo bakora ibintu by'ububisha babikorera abantu. Ugasanga rero umuntu yarugaranywe ari ahantu adashoboye, byatewe n'iki? Satani yabikoze akoresheje ba bandi bande. Abo ni ba bandi twita ngo n'abarozi. Umurozi arashobora kuba ari umurozi asanzwe azi nyene ko aroga, ariko hariho n'uwundi ashobora kukurogesha amajambo, kuko nyene arimwe ya mpwemu y'abadayimona bwabo bimwe satani aba yamutumye kukubarira. Uwo nawe naho aba atasanzwe ari umurozi, kuko nawe nyene abakuroze aba ahindutse umurozi nyene. Yesu adutabare, Yesu adufashe. Rero hariho rero abantu batangwa bisanga bari mu maboko ya satani, bisanga bariyo batazi ingene bagiye, yatacaha bakoze ngo bavuge ngo twakoze iki nico gituma byabaye gutya. Tuvuge nk'akarorero, nk'umwana ashobora kuba yavukiye mu nzu y'abapagani, akaba uwo mwana bamuronse bagiye ku bapfumu gusengerwa n'abapfumu, ndi buvuge gutyo, hanyuma akatwarinda, hanyuma akavuka. Ugasanga babazimuye baravuga bati rero uyu mwana ni uw'iwacu. Ugasanga nyina w'umwana aravuze ati ego me ndamubahaye. Ubwo ugasanga wewe wisanze waratanzwe utabizi, watanzwe n'umuvyeyi yakuvyaye. Nico gituma rero mu ruhande rw'umwijima nabwo baca bagukorerako ibyo bashaka byose, kubera yuko baba bavuga bati uyu ni wacu baramuduhaye. Ariko iyo umuntu amaze kwihana, inkuru nziza rero, iyo umuntu amaze kwihana akaza mu rugo rw'Imana, akaza agasengerwa, akaba umukristo, akaba umuntu w'Imana, aho ni ukuvuga ngo vya bindi rero yama agano canke yamasezerano baba bakoze, satani yakoze yamasezerano yakoreye kuri uyo muntu, kubera yuko uyo muntu yamaze kwihana, na vya bindi byose ntaba kimushobora ukundi, kuko ntaba acapartena kwa satani, ahubwo ubu yimukiye mu bwami bw'Imana ku bwa Kristo Yesu. Mwene data umve nkubarire, ku bwa Kristo uyu mwami twizeye, ubushobozi bwiwe bushobora gucagagura imigozi yose. Imana ishimwe. Ubushobozi bwa Kristo Yesu bucagagura imigozi yose ikuboshe, imigozi yose uko ingana kose. Yesu ngo yaje kutuhanda libre, kutugira bidegembya. Umwami Imana nahabwe icubahiro. Aho rero ncanza kuri wa wundi nawe yanse kwihana, akama uruhande rumwe ari ukuguru kumwe kuri mu nzu y'Imana, ukundi kuguru nako kuri mu vy'isi. Uyo rero urumva ntaba yaraje, oya ntaba yaraje, aba yarahenze Yesu. Ariko nyene Yesu nawe ntahendwa, aba yarabonye yuko atamwakiriye, kubera yuko ngo bamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Kandi abo bana b'Imana nabo bakora ibyo data agomba, bakagendera mu vy'umwami ashaka, bakagendera mu ijambo ryayo. Ariko niba bitaruko, nimba uza mu rusengero mugabo ugashishikara gukora ibyo satani ashaka, urumva nyene nturakaruha winjira mu nzu y'Imana, nturakaruha winjira mu bwami bw'Imana. Rero ndiko ndavuga kuri ujya yihanye by'ukuri, agaheba icaha, akagendera mu ijambo ryayo, uyo niwe ari sura protection y'Imana. Imana ishimwe. Ariko kuri wa wundi yase kwinjira no guheba ibyaha, uyo ari mu minwe ya wa mubi. Nico gituma ndiko ndababwira ngo izi saha wewe uri kuravyumva, uhindukire, ugire imigambi yo guhindukira n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose, kugira ngo bikunde ubohoke. Umwami Yesu Kristo akubohore, agukure muri iyo migozi urimwo. Ariko niwanka kuvayo naho,
nta kundi uce wicara utekereze satani agucure bufuni na buhoro uko ashaka. Ariko nagomba kukubwira ngo intego y'Imana ntibyari ibyo. Intego y'Imana yari igomba kugira ubuzima bwuzuye, ubuzima bwo muri Kristo, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bwo kwidegembya, ubuzima mbese ubuzima bw'umunezero. Imana ishimwe. Turambye hariya mu gitabo ca Apocalypse, ibyahishuriwe Yohana, igice ni ca 21 ku murongo wa kangahe, ku murongo w'8. Reka turabe hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ute. Ku murongo w'8 haravuga ngo havuga ngo iki, havuga ngo mumbabare mfise igitabo cy'igiswahili mugabo ntaco ndabisobanura mu Kirundi, ngo bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mu Kirundi nimba ndavyibuka neza havuga ngo abasambanyi, abakora ibizira, abatizera, abarozi, abasenga ibigirwamana n'abandi n'ababeshi, ngo abakora ibintu hamwe n'ivyo ngo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ngo ikibanza cabo ni mu kiyaga caka umuriro. Bene data, murumva ko bamaze kwerekana abantu destination yabo batazobona ubwami bw'Imana, abo bantu bagendera muri ivyo bintu. Urumva rero niba ugendera muri ivyo bintu, urumva ko satani deja aza yarako uri umukiriya wiwe. Kuko abantu benshi baja mu rusengero ariko kandi bakiba muri ibi bintu. Wazinzi na wachawi niho harimwo babarozi, kandi urumva nabo nyene bashaka baja mu rusengero. Hanyuma babasambanyi nabo baja mu rusengero, na babandi bose basenga ibigirwamana baba benshi bose barimwo. Urumva niba barimwo kandi bavuga ngo naba Yesu mugabo bakagendera muri izo ngeso, urumva gose yuko n'abana ba Gehenomu. Nico gituma ndiko ndakubwira niba uri umwana wa Gehenomu, urumva nyene satani aragufise. Ni ivyo yo gukorera byose, urumva akorera, urumva uruwiwe deja. Nico gituma rero ugomba kubivamwo no kugururirwa no kuva muri ubwo busho urimwo. Icambere bigusaba nukwihana, ukemera ukakira Kristo Yesu, ukamuha ubugingo bwawe. Apana kubivuga ku muntu gusa, kumuha ubugingo bwawe, kumpa Yesu maisha yako atawale. Kumuha Yesu ubugingo bwawe akurongore. Ndiko ndavugana n'umuntu azigirijwe n'umwansi, abona ko hari ahantu umwansi yamwugaraniye ariko atazi ingene ari buveyo. Kuvayo kwa mbere wemera kwihana, ukemera kuva mu vyara vyiwe. Yesu Kristo akakuhagira, akakoza, akagushira mu ruhongore. Haleluya. Akagushira mu bwami bwiwe, mu bana biwe. Amaze kugushira ngaho rero nihaca gutabarira, kuko na vya bindi byose bigikurikirana aca bicagagura. Mugabo wanse kuvayo naho urumva nta kundi. Ariko irijwi uri kurumva ico rigusaba no kubanza gukora ivyo kugira ngo umwami Imana kubohore. Imana rero ihabwe icubahiro. Nongere mvuge nti hariho rero ababa baratwawe n'umwansi,
atari bibi bakoze mugabo bakisanga bameze uko. Kenshi na kenshi usanga ari abana nabo nta byaha baba barakoze, gusa urumva ni kwa kundi abavyeyi babo baba babikoze umwana atabizi baramutanze. Bene data, gutangwa birabaho, nico gituma ufise abavyeyi bakijijwe bama bagusengera bagushize mu maboko y'Imana, ufise amahirwe cane. Ariko babandi bafise abavyeyi badakijijwe, usanga hariho ibyo bakoze mbere atabizi, kenshi na kenshi rero ugasanga bimuje kwingaruka. Ariko uko bimera kose, niba uri muri Kristo Yesu, Yesu Kristo aragutabara. Imana ishimwe. Nariko ndavuga ngo abantu baragugwa, bakagugwa. Ababi ni benshi, inkozi z'ibibi ziri hirya no hino, ariko hashimwe Yesu Kristo, urukundo rwiwe no gutabara kwiwe navyo nyene biri hirya no hino. Haleluya. Esteri, uwo dusoma mu gitabo c'Imana, yagiye abwira umwami ati, jewe mwamikazi Esteri n'ubwoko bw'iwacu bwose bw'abayuda twaraguzwe. Umwami yari avuga ati, Esteri, ubabajwe niki kiri ku mutima wawe? Esteri aravuga ati, reka iyaba ari bindi none avyihanganiye, ariko hari umuntu yaranguze jewe n'ubwoko bwacu, twese twaraguzwe. Umwami aratangara, ivyo bintu byabaye ryari? Ninde yabikoze? Yesu we, ninde yabikoze? Kandi mubyibuke yuko umwami niwe yari yatanze iryo tegeko, kuko icete umwami adasinye ko ntabwo cari kugira valeur, ariko yari yabikoze atabizi, abikoreshejwe n'uburiganya bw'umuntu yiswe Hamani. Hamani niwe yagiye kubeshera ubwoko bw'abayuda, aravuga ati ubu bwoko tubukureho, ntibakumvira mwami, ibyo bizera ntibakumvira, mw'isi yose aho bari hose ntibashobora kukumvira. Iyo nkuru murayizi, muzoyisomera. Ariko umwami avuga ati, hariho abantu batanyumvira kwera. Inama ya Hamani ivuga ati, reka tubice. Hamani aca yagenda yandikisha ikete, aca aridomesha kwishashara isinyature y'umwami. Iryo kete ribarigize valeur. Amakete arashwiriragizwa. Bari barindiriye igihe co kwica umuyuda wese ahatumbereye. N'umwamikazi yari arimo. Numva nico gituma rero umwamikazi yabimenye hakiri kare, aca agenda kutakambira umwami ati, twaraguzwe. Umwami ntiyarabizi, ntiyarazi ukuri kw'ivyo bintu. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe ushobora kuba utari ubizi ko waguzwe, ariko hari inkuru nziza ndakubarira. Haleluya. Uriya mwami ashobora byose, uriya mwami yanditse kiriya cete ca mbere agasinyako, aravuga ati, uyu munsi naho namwe nimwandika ikindi cete, naco nyene munzaniye ndagisinye. Esteri na Moridekayi baca baragenda barandika, baredija ikete rindi rivuga nk'uko wabigomba, ribwira abayuda bati, muze mwigwanire, mwegerane mwese muje hamwe, uzobegera muze mu mufyeke. Imana ikora igitangaza, rya kete naryo bararisinyako, amakete arashwiragizwa. Ubu rero hari amakete abiri, rimwe rivuga ngo itariki izi n'izi muzofata abayuda. Irindi kete rigira kabiri rivuga ngo yemwe bayuda mwese aho muri nimwegerane, umuntu aza kubakora ko mwese mwigwaneho. Imana ikora igitangaza, Imana igira neza, abayuda barakubita abansi babo. Na wa Muhamani yari yabareze, wa wundi yagomba kubicisha, aramanikwa. Imana ishimwe.
ndiko ndagomba kukubwira mwene data nshuti yanje uri kurankurikira, abakwifurije gupfa, abakwifurije ubuzima bubi, ba bandi bakuvuga ko vya bindi ya majambo yose batongosereye ngo ntihagire ico uzopfa wimariye, ba bandi bavuga ngo ntuzopfa urongoye, yo ba bandi bavuga ngo ntuzopfa ufashe amahera ngo amafaranga uyafashe ko ngo aca atumuka, akaba ari uyu munsi kikuraje ishinga ubona ufata amahera mugabo ntubone iyari. Nje kukubwira ngo hariho inkuru nziza, haleluya. Ujya yavuze biriya byarakoze, warabibonye ingene ata amafaranga gushika mu ntoke, warabibonye ingene bakuburije ubuzima, warabibonye ingene naho ujya neza utigera uvyibuha ahubwo ingwara ziruta wamutanga amafaranga uja kwivuza, warabibonye. Uko niko abansi b'umusaraba bakugiriye, niko satani yapanze kuri wewe. Ariko nje kukubwira ngo umwami w'abami yavuze ngo andika icete ca kabiri, haleluya. Ugomba ko bigenda gute? Umwami yabaje Esteri, genda namwe mwandika icete co kwigwanaho, haleluya. Nshuti yanje nje kukubwira ngo nawe andika ikete co kwigwanaho, kuko niwe ubona aho satani yakuboheye, niwe ubona ivyo umwasi yakwangirije, niwe ubibona. Ushobora kubura umukobwa ageze mu bigero, abahungu bose baza, uwo muvuganye bwa mbere, uwo muvuganye bwa kabiri ntagaruke, ukibaza uti hari ubufise, nta bufise. Uri umukobwa mwiza yubaha Imana, ariko hari ico bakoze. Bina, haleluya. Umve nkubwire, Kristo Yesu uko yakora kera n'uyu munsi niko agikora. Imbabazi za Yesu ntizi expire, imbabazi za Yesu ntizirangira, imbabazi za Yesu ntizita igihe. Pfa kwemera gusa ikosa ryawe. Niba hari ahantu ubona ko umwami yokugaya, wihane, usaba Imana imbabazi, ti mwami Yesu ntabara, ngirira imbabazi. Vya bindi vyose ubanze wihane, uhaze kwihana uco uzadusenge. Haleluya. Na Esteri ntiyapfuye kugenda gutyo, yabanje gufata iminsi 3, aravuga ati munsengere. Esteri avuga ati munsengere. Bamara iminsi bamusengera Esteri, kandi basengera n'ubwoko bwabo. Kubera iki bamusengera? Kugira ngo niyashika imbere y'Imana canke niyashika imbere y'umwami ibyo avuga vyumvigwe. Kandi cane muri uko gusenga ntibaretse kumusabira imbabazi ku Mana, kuko na Esteri ntawe arazi kubera iki hari haheze igihe kinini yatarengukishwa ibwami, kandi ari umwamikazi. Nawe ubwiwe hariho ivyari vyarugaye bigatuma ari umwamikazi mugabo atabonana n'umwami, ari umwamikazi ariko adashobora adafise access ku mwami. Hariho ivyari vyarugaye kuri we. Gishatumye yisabira ati munsengere, kuko umunsi nogenda atampamagaye ibyo bintu ntibibaho. Ariko bene data, munsi yagenda kandi atahamagawe n'umwami, kandi akagenda, yo vyabaye ibintu vyiza, amwakiyana igishika. Kubera iki? Kubera amasengesho. Yesu nashimwe. Mwene data, ndakwishije amajambo menshi, ariko urazi aho umwansi yakugaraniye, urazi ibyo umwansi yagukoreyeko, urabizi. Uravye muri wewe ukaraba, ukazungurutsa ubwenge ukaraba, urabona uti aha hari ahantu hatagenda neza, hari ahantu hatagenda neza, ndabona hari ibintu bitameze neza. Ariko nje kukubwira ngo izi saha nyene reka dusenge Imana. Wewe ubanze wihane. Jewe ndagusabira imbabazi kuhoraho Imana, ariko wewe no mu mutima wawe ni wewe ubona ingendo zawe n'ingene ubayeho, kandi wemereye Kristo akinjira, satani nawe acasohoka, kandi asohotse n'ivyo byose biracagagurika nabyo. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Haleluya. Mana data wa twese usumba byose, nyakubahwa ugororoka, ndasengeye uyu mwene data
abona yuko umwasi yamuzengereje, abona yuko hari ibintu bitagenda neza kuri we. Mwami Yesu, umaze kumwugurura amaso, uramwereka yuko ashobora kuba Satani hariho ibyo yamukoreyemo, akoresheje aba bantu bita abarozi, akoresheje aba bantu bita abansi. Mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, ndamusengeye Mwami Mana, uyu yemeye agaca bugufi mu mutima wiwe, agapfukama n'amavi yiwe y'umubiri imbere yawe, akavuga ati Mwami Yesu, mbabarira, umunyabyaha ni jewe, ngirira imbabazi mwana w'Imana nzima, naragucumuye ko, nagiye kure yawe, amaraso yawe Yesu nanyuhagire, umhanagure bwa busambanyi bwanje, umhanagure ka kaboregwe kanje, umhanagure kwa kwidodomba kwanje, umhanagure ya nzigo yanje, umhanagure kudasenga kumbamwo, ukutizera kuri muri jewe kurandure. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndaguhaye ubugingo bwanje. Mwami Yesu, unyakira ukonde, umhanagura ibyaha byanje. Izi saha nyene ndaguhaye ubugingo bwanje, nzogukurikira Yesu, nta wundi nzokurikira. Nemeye kuva kwa Satani no gufata inzira yawe nziza. Mwami Yesu, nyandike mu gitabo c'ubugingo. Mwami Yesu, futa izina ryanje mu gitabo ca Satani. Mwami Yesu, ndemeye ko ari wowe umbera umwami n'umukiza. Unyakire Yesu. Urakoze Yesu kuvyemeye, mu izina ryawe ryera. Amen. Mwene data, iri sengesho nariko ndasenga, ndakwereka ingene uri buvuge, ingene uri buhe Yesu ubugingo bwawe. Niba uvyemeye, ukaba ubikoze gutyo, usubire uwumviriza amajambo yose navuze. Ni ijambo ryo kwibohora, ryo kwikura mu gitabo ca Satani no kwiyandikisha mu gitabo co mw'ijuru. Uhejeje ivyo, mu izina rya Yesu Kristo, ubikoze n'umutima wawe, utari kurigirisha, kuko uri kurigirisha uri kurahenda Imana, nayo Imana ibona byose. Kandi uri kurigirisha, Satani we warabona ati uri kurakina umucezo. Ariko nizera ko wifuza kubohoka. Iyo umuntu yifuza kubohoka ntabaje mu mikino. Imana ishimwe. Ndashaka ndakubwire ngo Kristo Yesu arahari kugira ngo akubohore, agukure muri iyo migozi yose umwansi yagushizemo. Erega ibyo byose umwansi yabigukwegeyemo utabizi, ntiwari ubizi ko bizogushikana aho byagushikanye. Urabona uko bimeze, urabibona aho bikugejeje. Ariko nagomba nkubwire ngo mwijuru hari Imana yatabaye ba Esteri. Ijya niyo Mana, bari baraguzwe nkuko nawe waguzwe. Igiciro batanze ku bwawe ntaco nomenya, ariko ariko iconze n'amaraso Kristo Yesu yatanze ku bwawe. Niba wemeye kumwakira, amaraso Kristo Yesu yatanze ku bwawe nayo igiciro, acagagura ibyo byose abazimu bagushitsemo. Ndahamagara ayo maraso ya Yesu Kristo ngo agukure muri ako kazitiro abadayimoni bagusizemo, agukure muri iyo nzu Satani yakuboheyemo, imyaka uyimazemwo ntayonzi, mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, ndabohora uyu mwene data baboshe bakadadagira guhera ku maguru gushika ku mutwe. Mu izina rya Yesu Umunyanazareti, ndacagaguye umugozi yose, ndategeka mu izina rya Yesu imigozi yose icagagurike, uyu mwene data yidegemvye uhereye uyu munsi, mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu nawe bashize icankiro mu maso yiwe, bakamusiga icankiro, mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, ndamusiga amaraso yawe Kristo Yesu, amaraso yabakuraho ububi bwose bamushizeko, mu izina rya Yesu. Ibyo bamusizeko byose ndabinetraliza au nom puissant de Jésus. Mwami Yesu, ubusige igikundiro cawe mu izina rya Yesu.
urakoze Mana yera. Data ndasengeye uyu mwene data nawe wundi mu izina rya Kristo bugaraniye ahantu akaba ariyo yugaranywe atashobora kuvayo katika jina la Yesu Kristo. Inzu zose z'abazimu ndazisambaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ababohewe mu masenga ndabakuyeyo mu izina rya Yesu. Ababohewe mu macupa bakuganiweyo ndababomaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ababohewe mu tuzu tukugarirwa n'ifunguro n'amakadena menshi katika jina la Yesu, vyose ndabisambaguye mu izina rya Kristo. Ubushobozi bw'Imana yo mwijuru bwugururire abo bose bugaraniwe aho bugaraniwe hose mu izina rya Kristo Yesu. Abashizwe hariya kure mu mazi ndarungikayo ingazi yuko badondagirako mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose iyo bashizwe ndabahamagara mu izina rya Yesu. Yemwe katika jina la Yesu mwugururirwe mu bazima uhereye uyu munsi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo ibyo umwasi yari yarabimye byose murabironse katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nakuja kinyume na neno lolote, ijambo ryose bavuze hejuru yawe wa mwana we, hejuru yawe wa musore we, hejuru yawe wa nkumi we, mu izina rya Yesu. Ijambo ryose bavuze hejuru yawe wa muvyeyi we, wa mupapa we, katika jina la Yesu Kristo. Amajambo yose bavuze ndayacikishije ubusa. Amajambo y'abadayimoni, amajambo y'abarozi, katika jina la Yesu. Benye abo bose bububasha bakuvuze ko ibitari byo mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butwari bw'Imana Data, nje kugurura ababoshwe n'umwansi mu izina rya Yesu. Abugaranywe aho mwuganiwe hose musokoroke mube bazima mu izina rya Yesu. Muvyare muheke mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ico cose umwansi yari yarakwatse katika jina la Yesu ndongera kukugira muzima mu izina rya Kristo. Kubw'ijambo ryambariye ngo tubohora ababoshwe mu izina rya Yesu. Nanje nkoze ku ijambo ry'Imana ryavuze ndabohoye bene data bose bari babohewe mu busho butandukanye, aho abazimu bari barabazengereje, nanje ndabatwika katika jina la Yesu Kristo. Bushobozi bw'Imana Data wa twese, oh haleluya, mu izina rya Yesu. Ewe Satani nta bubasha nta nkomezi ufise. Ewe Satani mu izina rya Kristo Yesu umuro w'Imana uguturire mwampemu mbimwe katika jina la Yesu Kristo. Oh haleluya. Data urakoze kuri Imana, ndagushima kuvyo ukoze. Urakoze Yesu, urakoze habwa icubahiro, urakoze shigwa hejuru, urakoze Mwami Imana, urakoze kubw'uyu musore utabaye, urakoze kubw'iyi nkumi utabaye, kuri uyu mumama, kuri uyu mupapa mu izina rya Yesu. Urakoze kubw'uyu mwana wugururiye katika jina la Yesu Kristo. Ndagushima kuri Umwami agira neza, icubahiro n'inganji ni gwawe. Oh Yesu, ndagushima kudahinduka, uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri ngo kandi ni kuzokwama ibihe bitazoshira. Uhabwa icubahiro Mwami Yesu Kristo. Ndagushima ushigwe hejuru muri vyose mu izina rya Yesu, amen. Uhoraho Imana abahezagire, abaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana Data ibahezagire, urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana bishishikare kugaragarira mu buzima bwanyu iminsi yose kubaho kwanyu mu izina rya Yesu Kristo, amen.